Umunyarwanda Ben Rutabana ntiyashikanywe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane nk'uko vyari vyasabwe n'umucamanza Esther Nambayo. Abitavye sentare bagaragaje ko batamufise, ariko umucamanza mukuru yabasavye kuba bamugaragaje mu gihe c'indwi imwe. Maître David Mushabe yunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko vyagenze. Twagiye mu rukiko, ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye indego ebyiri. Imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda UPDF, bavuga ko batazi Ben Rutabana kandi ko batamufite. Yatweretse kandi imbaruwa yaturutse muri SI Special Investigation Bureau, ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe, nabyo bifite ahafungirwa abantu. Iyo baruwa nayo yavuga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kintu bashobora gukora. However, the legal officer for the military, ariko rero ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibiyikubiyemo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi, kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha. Ibyo rero nabyanze. Nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese ibaruwa ye, kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe. Kubikora buri wese ku giti cye, nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza Ben Rutabana. In their individual office capacity or official capacity. So I required them to have a response from each and every office. Umucamanza yemeye ibyo nasabye, asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye. Nguko uko byagenze, tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha ku wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu. Nibaramuka rero bavuze ko batamufite, ubwo nyine tuzaba tugeza aho inzira irangirira, ariko nibamuzana bizaba ari ikintu cyiza. Ariko se wowe? Yego, niko ntekereza, kandi gutekereza gutyo mbishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango itegamiye kuri leta yampaye amabwiriza y'inkiko. Impapuro kandi z'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri Uganda, ariko ntazerekana ko yose. Impapuro zerekana igihe yinjiriye, ariko igihe yagombaga gusohokera ntiyabikoze. Rero nta bimenyetso by'uko yasohotse bihari. Ariko yafatiwe hano i Kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivile, bamubwiye ko bakorera inzego z'umutekano. Rero nizeye ko ari muri Uganda, ariko ntituzi neza aho aherereye muri Uganda. Uwo muntu ushinzwe iby'amategeko wavugaga, uwo mwari kumwe mu rukiko kuri wa gatatu mu gitondo, hari urwandiko yazanye rwihariye rwaturutse mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare cyangwa se rwaturutse mu rwego rushinzwe umutekano w'igihugu? No, he did not. He told us that the officials at the internal security organization yatubwiye ko abayobozi ari inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu bamubwiye ko bakireba hirya no hino bagerageza gukora amaperereza yabafasha kumenya niba hari ahantu yaba afungiye. Nyuma bemeye ko bazatanga urwandiko rusobanura ibyo babonye. Nta rwandiko rwavuye ku ushinzwe amaperereza ya gisirikare, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi wa polisi, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi ushinzwe amaperereza. Ibyo ni byo dushaka, ariko bagomba no kwandikira urukiko bakarusobanurira. Urukiko rutegereje kubona igisubizo cyanditse ku wa kane itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo tuzasubirayo. Azaba ari 4:30 za mu gitondo. Mu Burundi umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe 4 ruzwi ku izina rya Kira Burundi rwari rumaze indwi imwe rushinzwe. Intandaro yo byifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Mu kiganiro kwa menyesha makuru kuri no wa kane umunyamabanga mukuru umugambwe CDP yabwiye amenyesha makuru ivyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga urwo runani kwigerekezo rya 19 kuno kwezi kwa kabiri. Sebastien Ntawongendera avuga ko abanywanyi ba CDP barindiye ko amatora babakabura. Urunani rurashingwa hari kwigenekerezo rya 19 ruhuhuma biraca hanyuma reka ndabibutse kugira ngo nyumvirize ukuntu urwo runani rwabandanije yuko mu ikoraniro ry'umugambwe w'iseruka rukambye CDP bari twemeje yuko uzoje imbere aserukira urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora. Hanyuma gushika kuri uno munsi ndiko ndabayagira ivy'urwo runani si nuwo azoruserukira imbere y'amatora, si nuwo wundi nayo matora yoba azoba canka tazoba kugeza ubu ntavyo tuzi. Vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika. Wari mu ndongozi z'umugambwe CDP avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri urwo runani. Umugambwe w'iseruka rukambye CDP urakinjuye mu runani kira Burundi. Ubwa kabiri nkuko nyene vyari vyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe, umugambwe w'iseruka rukambye CDP uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga ntari Aniseti Niyonkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya 20 Rusama 2020. Umukuru w'umugambwe Hanake umwe mu migambwe yashinze urunani kira Burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP. Aloyize Baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo. Iyo nama yo kuvukisha urunani twayigiriye mu biro nyene by'umugambwe CDP, ni nawe yatwakiriye atanga ijambo hanyuma arampa ijambo je nk'umukuru w'urunani. Wumva ibyo byose twabyiyumvire ryari, ariko rero ibyo byose uko yoba bivuga sinzi ko yoba bivuga ntawe turumvikana ko kuya batamaze kumwumvikana tuba tumumaze kumushikiriza ubunini n'amakungu abarundi bakamenya. Turacari muri ivyo ngira yasanze amahirwe atomugwako arico gituma ashobora kuba yasukaye kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira caserukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe, ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko tutacafise umwanya gushika itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Amakuru ava mu runani kira Burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari Domitien Ndayizeye yigeze kurongora igihugu. Umukuru w'umugambwe Hanake akavuga ko tacobuza ko uwo yita umuhumure yobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Aloyize Baricako akavuga ko iyo ngingo ataciza yonona. Mbe murazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugaba adafise imigambwe, abigenga babonye ko hari intonde nyinshi z'abigenga. Nk'ubu hariho abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza kwinjira mu runani. Urumva twakira nk'abanywanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe, kandi urunani rwabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo. Za kwasera nake zatanguze nk'abantu benshi, ariko abasikanye mu matora ni bakeya. Hariho rero abantu benshi urugendo rero ruvuna bikabagora, iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira cambere batakironse bica bibagora. Umukuru w'umugambwe Hanake Aloyize Baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kira Burundi, urwo runani rubandanya kandi gugururiwe umugambwe wari wose wifuza impinduka mu Burundi. Gushika ubu nta uramenya aho imigambwe Pajude na Fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP urongowe n'umunyapolitika Aniseti Niyonkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu runani Senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi barundi gutegura amatora yimirije. Inyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira Burundi, ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuyobozi wa CDP Aniseti Niyonkuru n'uwahoze ari president Domitien Ndayizeye. Bombi ntibitaba telefone zabo zigendanwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kandi umukuru w'umuhari Morena uri hanze y'igihugu Mouvement pour la Renaissance de la Nation yandikiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe kurwanya ivyaha vy'ihonyabwoko ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko, ariko amashirahamwe akorera mu gihugu hagati amenyesha ko ta muntu n'umwe yovuga ko ihonyabwoko rishoboka mu Burundi. Eroje Wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
mu kete yarungikira Damadieng icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU kijejwe kurwanya ivyaha vya genocide hagahabwa kopi umunyamabanga mukuru wo muryango umukuru w'igihugu c'u Burundi abakuru b'imiryango ya Afrika n'akarere ka Afrika y'ubuseruko umukuru w'umuhari Morena uharanira ihabuzwa ry'u Burundi yemeza ko hari irinde ririndiriye ubwoko bw'abatutsi avamwo Isidore Rufikiri abivuga afatiye ku butumwa bw'abantu bamwe bamwe biyitirira ubwoko bw'abahutu bamaze imisi bakwiragiza mu majwi n'inyandiko ko abatutsi batigeze bicwa mu Burundi kandi ari kubarabira hagufi uramutse uyu umutwe bakawumena iruhande yibi hari n'ikindi kimenyetso Rufikiri abona nk'ikitabesha mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za Severe na SNTB n'abandi kugira wikundu wakaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72 mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko ivyo biziga ari ivy'abahutu gusa bamenya gute ko ivyo biziga ari ivyo 72 gusa ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72 mugabo Jean Hakizimana arongoye ishirahamwe Foricone Afrique wanye kimenyane na kamwana wa mama asanga uvuga icago c'ihonyabwoko mu Burundi muri kino kiringo asa n'uhuguza turabona ko mu Burundi atahonyabwoko rigishoboka abantu babanye neza hari ukwishira no kwizana kw'abana bariya ahubwo tugahanura ko ata muntu yohendwa n'umunyepolitiki ngo aje mu bintazi avuga ko ibintu biriya bishoboka urabona ko tuko twitegurira amatora cyabona aho n'abatutsi bose bari hamwe mu migambo itandukanye iyo bavuze ngo abajana amadosiye hariya haba muri CNDD-FDD haba muri Prona nuko seni hari ibyo isaba by'ubwoko n'ibitsina ko byubahirizwa ibi navyo bikaba byubahirizwa Hakizimana ashimira ibikorwa by'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe anafise icahanura abarundi muri rusangi kandi turashima ko no mu Severe uri kurakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'agatakazi na muntu cyitwa dutera kamo ko abarundi bose botaha tugatera kamo ko bandaye bakigwa neza iyo batahutse tugatera kamo n'uwogira ico akora kibi ahungabanije mugenzi we canke uwundi ko yohanwa ntihagire ubuhungabanya ubundi yitwagije iki canke kiriya duterwa mu gwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose ivyo basangiye na Rufikiri yavyemera agasaba ko bamatohoza y'abahinga bigenga kugira ngo abarundi bareke kwama mu njyane z'amoko ni giki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga babone karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise bwo guhamagara abo bahinga ngo bemeze ingene abatutsi ari bo baba barakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki nibahamagare incabwenge impuguke zavyigiye zibizi kandi atawuzegamiye zitwereka abarundi twese ukuraho kuri turebe guma twirigwa turatana ko imyikomo mu Burundi abahutu n'abatutsi bamubatana ko mwikomo kubijanye no kwita genocide ubwicanyi bwabaye muri kahise ubwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi abasigwa n'abiciwe bashaka ko bwitwa ihonyabwoko mbere bakaba baherutse no kubisaba mu Severe mu gihe abatutsi biciwe mu 1993 n'amashirahamwe ahagarariye imiryango yagandaguriwe ababo bashaka ko ubwo bwicanyi bwofatwa nka genocide intwaro zose zakurikiranye mu Burundi uretse Sylvestre Ntibantunganya yatwaye hagati y'ukwezi kwa 4 1994 no kwindwi 1996 nta nimwe yigeze itaka ONU kugira ngo irungike abahinga bigenga bo kwerekana bishe n'ibihano bibakwiriye hamwe n'abishwe n'inshumbusho abasigwa boronswa co kimwe n'ingena amahano yashikiye Burundi mu biringo bitandukanye yo kwitwa mu kwezi kw'icenda 2016 hari umugwi w'abahinga ba ONU watanze icegeranyo ko hari inde rya genocide rishobora kuvyara karambaraye mu Burundi ico gihe imigambwe iri mu gihugu hagati n'amashirahamwe yahurikiyemwo ubwoko bwose bahamagariye abanyagihugu kuvyiyamiriza bihereza amabarabara na cane cane ku migwa mikuru y'intara n'umugwa mukuru w'igihugu wari Bujumbura abagize iyo raporo nabo bagirwa ibicibwa ku butaka bw'u Burundi Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika